bakunze bisamizi y'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, tugira ngo tuzirikane ijambo ry'Imana ry'umunsi wa gatandatu w'indwi ya 21 yo mu mwaka w'amasalamana. Igisomwa ca mbere tugisanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Abatesalonika, kigabane ca 4 kuva ku murongo w'9 gushika ku w'11, duce dukurikiza ko izaburi ya 97. Inkuru nziza nayo tuyisanga kwa Matayo, kigabane ca 25 kuva ku murongo wa 14 gushika ku murongo wa 30. Ivyo dusoma mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Abatesalonika. Nshuti zanje, ndimukwiye kwandikirwa ivy'urukundo rw'abavandimwe, kuko ubwanyu nyene mwigishijwe n'Imana gukundana, kandi kuko arico muhora mugirira bene wacu bose bo muri Masedoniya hose. Ariko bene wacu turabahanuye ngo murushirizeho cane, kandi mwitwararike kwamana iteka n'itekane, no gukora ivyanyu bwite, no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twabibabwiye, kugira ngo mwigenze rupfasoni mu maso yabo hanze, kandi ntimugire ico mukenera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umukama azoza gucira isi uruciye ku butungane. Umukama azoza gucira isi uruciye ku butungane. Zinira umukama akavyino gashasha, kuko yakoze ibitangaza. Urukiza turukesha we, ruva mu kuryo kwiwe kweranda. Umukama azoza gucira isi uruciye ku butungane. Ikiyaga n'ibirimwo vyose, isi n'abayibamwo bose nibisamirane. Inzuzi nizikoma amashi, imisozi nayo itera imbunu. Umukama azoza gucira isi uruciye ku butungane. Nimuvugirize impundu umukama aje gucira urubanza isi. Umukama nacira isi uruciye ku butungane, intara zicire urudaciye ku karengane. Umukama azoza gucira isi uruciye ku butungane. Ivyo dusoma mu Injili nyeranda nkuko yanditswe na Matayo. Muri rya misi Yezu acira abigishwa biwe uyu mugani ati, bizoba igihe umwana w'umuntu azozira ni nk'ivyo umuntu yagira ngo amare urubanza, agahamagara abasuku biwe kabasigarana ibintu vyiwe. Wa mbere amuha itarenta 5, wa kabiri amuha 2, wa gatatu 1, eka umwe ico bikwiranye. Aca aragenda. Umwe yaronse 5 aragenda aracuruza yunguka izindi 5, n'umwe yaronka 2 agira kuno nyene yunguka izindi 2. Wari yaronse 1 nawe aragenda yimbika inogo azikamwe imari ya shebuja. Imisi haciye shebuja wababasuku aragaruka abaza umwe ingene yakoresheje ibintu vyiwe. Noneho wari yaronse itarenta 5 ati, muhaye wari wasigaranye itarenta 5, ngize izindi 5 nungutse. Shebuja aramubwira ati, ni vyiza uri umusuku w'umutima, ko washirutse ubute mu bito bito nzogushinga n'ibirutaho, ingo unezerwe hamwe na shobuja. Umwe yaronka itarenta 2 nawe araza ati, muhaye wari wasigaranye itarenta 2, ngize izindi 2 nungutse. Shebuja aramubarira ati, ni vyiza uri umusuku w'umutima, ko washirutse ubute mu bito bito nzogushinga n'ibiruta, ingo unezerwe hamwe na shobuja. Umwe yaronka itarenta 1 nawe araza ati, muhanye ndazi ko hambara ugese ivyo utabivye wimbura ivyo utarimye, nagize ubwoba mpisha itarenta yawe mu kuzimu ngivyo vyawe. Shebuja aramwishura ati, musuku mubi wakinebwewe, wari uzi ko ngese ivyo ntabivye nkimbura ivyo ntarimye, uba washiriye ivyanje abadandaza ngo ngaruke ndonka ivyanje ndonkane n'inyungu. Ni mu mwake itarenta yari yaronse mu yihufisi 10. Ubutunze bazomwongereza atunga ibiruta, nawe utaca afise bazomwaka n'ico yagira ngo arafise. Nayo mbura kimazi ni mumute hanze mu mwijima, ho amarira barizwa bagakomaniriza amenyo. Bavukanye dusangiye ukwemera,
inkuru nziza tuzirikana muri ino minsi idushikiriza inyigisho ya Yezu Kristo ku bijanye n'igihe ca nyuma aho azogarukira mu buninahazwa. Iyo nyigisho ayishikiriza mu migani itandukanye yose ihurira hamwe bivanye n'inyigisho Yezu yashaka gutanga. Nk'igisomwa twazirikanye ku munsi wa kane cageranye igihe c'amaza ya Yezu Kristo n'umunsi w'igisuma, kubera ko igisuma kidateguza nyene kucirinda canke nyene kukigwanya yamagavye yamateramye. Inkuru nziza yo kuri uyu wa gatanu ivuga nayo igihe c'amaza y'umwana w'umuntu nk'umunsi w'ubugeni, kubera bwa bunywanyi buzoba hagati ya Yezu n'abiwe bugiranywa n'ubunywanyi bw'abubatse, ubunywanyi bw'umugabo n'umugore. Mu nkuru nziza y'uno munsi naho ukugaruka kwa Mesiya kugereranywa na Senaka yamaze urubanza rwa kure agarutse akabaza abasuku b'ingene batunganije ivyo yabasigaranye. Yezu yariko arivuga abavukanye kuko yari yimirije kuva kuri iyi si ngo asubire kwa se. Abigishwa bagaheza ntibasubire kumubona amaso mu yandi. Umwe wese rero ariko akamenya ko hari ico azogenda mushinze. Ubwa mbere bwo umwe wese arashinzwe ubuzima bwiwe. Ubwa kabiri hariho abashinzwe ubuzima bw'abandi. Mbere umwe wese ategerezwa kwitaho ubuzima bwo wundi bwa mugenzi we. Noneho turazi ko hari n'abashinzwe kuyobora Eklezia ya Yezu Kristo nyene n'ayandi mabanga hirya no hino turangura. Muri rusangi ivyo dufise vyose rero nivyo twabikijwe. Yaba amatunga, zaba ingeso nziza, zaba ingabirano, vyose ni ivy'Imana igaheza ikabituragiza ngo tubiteze imbere. Mu nkuru nziza bagira bati uwa mbere yamuhaye itarenta 5, uwa kabiri 2, uwa gatatu 1. Rega abavukanye ngaho ico twese twumva nuko abo basuku bataronse itarenta zingana. Turashobora kwibaza igituma, mbere tukabonabonamwo akarenganyo dufatiye kubiboneka, dufatiye ku biharuro. Ariko rero Imana yo ntiharura nka twebwe, irazi yuko ibiranga ubutungane atari uko abantu bose baronka ibisa kandi binganya igitigiri. Hamwe mbere dufatiye ku ngabirano z'Imana vyoshoboka ko twese turonka ingabirano zingana kandi zisa. Mbega aho vyoheza bikatumarira iki tugize twese ingabirano zisa? Mbere ntibinashoboka, tubaye mukuri ntibinashoboka. Dushake dufatine kuri uyu mugani. Uyu Senaka yari afite itarenta 8, none yari kuzigaburira gute abasuku be 3 ku buryo banganya bose? Ivyari gukunda. Ariko rero icari gikenewe yarakikoze. Uyu nyene amatarenta ari Imana yo nyene yari kwirivuga, ni Yezu yari kwarivuga. Imana nayo igikenewe yaragikoze, nuko umwe aronka ibikwiranye n'ububasha bwiwe, ibikwiranye n'ubushobozi bwiwe. Umwe wese aronka ivyo bikwiranye, ngico igikenewe kandi kigaragaza ubutungane. Ubutungane aho buri nuko kunganya uburenganzira dufatiye ku bushobozi bwacu, uburenganzira bwo kurangura ivyo umukama yaturagije yaduhaye. Umwe wese umukama mubaza ivyo ashobora gutanga kandi ategerezwa gutanga. Wa musuku yaronka amatarenta 5 yatanze izindi 5 z'inyungu. Uwarose itarenta 2 yatanze izindi tarenta 2, ntiyaje ngo abazwe 5. Aho niho hari kuba harakarenganya. Ariko ikiryoshe muri vyose, iciza muri vyose cerekana gutungane bw'Imana, nuko abo babiri bose barose impera imwe. Iyo mpera nayo barose nukwinjira mu kanyamuneza ka shebuja, gusangira akanyamuneza na shebuja. Na umwe wa gatatu iyo banabo yarateje imbere ya tarenta akunguka iyindi imwe, nawe yari gusangira akanyamuneza nabo bandi babiri hamwe na shebuja wabo. Shebuja atiri wararaba ko yungutse itarenta imwe canke ko yamuhaye itarenta imwe gusa. Igihambaye rero nuko bose baronka impera imwe. Ariko ikibabaje nuko uyu musuku wa gatatu atamenye ingene yorindira shebuja, tamenye yuko yateza kumurindira ari ku murimo kora, yerekana umwete. Erega abavukanye Imana irakunda abantu bafise umwete, irakunda abagwanya ubunebwe, irakunda abakora abiyumvira bagateka mbere umutwe kugira ngo barabe ingene boteza imbere abandi, bosunura abandi bakoresheje ingabirano Imana yonyene yabahaye. Turazi rero yuko iya mbere mu ngabirano umukama yaduhaye, ingabirano ihambaye kuruta izindi ijambo ry'Imana ritubwira, ni ingabirano y'urukundo twumvise mu gisomwa ca mbere. Nico gituma umutumwa Paulo atera intege abakristo b'i Tesalonika abahanura kubandanya bateza imbere iyo tarenta mu gukundana hagati yabo. Umutumwa Paulo agira ati, ariko bene wacu turabahanuye ngo murushirizeho cane. Iyi mpanuro y'umutumwa Paulo irahambaye bavukanye.
irakomeye kuko rimwe na rimwe turaho twumvira yuko twakoze ibihagije muri iyo ntumbero yo kugira urukundo, yo kunganira abandi no kubafasha no kubatabara. hariho twiyumvira ko twakoze ibihagije, tugashaka kuguma kuri vya bindi, kuguma hahandi, tukaguma ku kamenyero. hari ivyiyumviro canke abantu biza bitubwira ngo warigoye, nawe warigoye, aho wakijeje harakwiye, harahagije. ariko bavukanye Imana yogira iti bandanya, rushirizaho, urashobora kurenza ngaho, urashobora gusubira gukunda, kandi urashobora kubandanya ukunda, ariko ntuzokwigera ukunda bihagije. Umukama ashaka tuma tubandanya. Ijambo ry'Imana bavukanye ryama ritwigisha yuko ingabirano zose zihurira ku rukundo, zose zigarukira muri iryo jambo rimwe, urukundo. None bavukanye twifurizanye yuko umwe wese yobandanya acuruza iyo talenta iruta izindi zose, kugira ngo tubandanye tuyicuruza gushikaho nyene amatalenta azogarukira, gushikaho Yezu Kristo azogarukira, kugira ngo tuzobegwe no kwinjira hamwe nawe muri ako kanyamuneza aduhamagarira ku bwami bw'ijuru. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzobimba